jewe ngira ndabayakire nzanye munderega ni muyuhire yo mama wacu Angelina mugira neza naco tukuburana mama wacu nahari bukuru aritaha bato n'abakuru ibikorwa vyiwe birashimwa no mwijuru basha mugira neza we mama dufise umunezero mama turayishimira iyo mana yakuduhaye mugira neza. Yes, ndabaramukije mwese bakunze ba Simbizi Semavumba. Nkuko mubibona aha turi mu Kagwema ni muri commune Mpanda aho uno munsi hariko harinahazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungurira abana ku mashuri. Rero uno munsi rero nyene icubahiro umutambuka y'icubahiro mukuru w'igihugu asanzwe ari marraine uwo mugambi ngaha mu gihugu yaramutse aja ngaha kwifatikanya n'abanyeshuri bo ngaha aha muri commune Mpanda. Novuga neza yuko ngaha ariho haninaharijwe uwo munsi. Rero murabizi neza yuko nyine icubahiro umutambuka mukuru w'igihugu amaze igihe kinini muri no minsi ariko aritaho cyane indero. Murazi neza yuko kugira dushike ku Burundi bwifashe, Uburundi buteye imbere, nuko tuba dufise abanyeshuri bafise indero, abanyeshuri bafise ubumenyi. Rero kugira ubwo bumenyi dushobore kubugerako na mubonanye n'icubahiro inyuma yuko murazi neza yuko yatanguje umugambi wo kwinonora imitsi utuma twogera mu mbona kazoza dufise amagara meza. No ngaha abanyeshuri benshi bata amashure cyangwa ugasanga ntibari stable gukurikirana ivyigwa bivanye n'ingene usanga hamwe baca umugani mu Kirundi ngo hakora mu nda. Rero stress zuko atanja umunyeshuri avuga ati ndashonje, izo stress urumva neza yuko umutambuka y'icubahiro mukuru w'igihugu yashoboye kuzifata nkama avuga ati izi stress dukeneye urwaruka rw'ubu ariwo rwaruka rw'indongozi mu mbona kazoza. Bisaba yuko bazogera aho muri iyo myaka iri imbere ari abana bagiye ku ishuri bafise iyo package ikwiye y'ubumenyi, ata stress bafise ati ngiye ku ishuri muhira sinza gufungura cyangwa biza kugenda uku, mugabo akavuga ati reka abana bagaburirwe ku mashuri bigako. Niyo mpamvu rero uno munsi naje nka Simbizi Semavumba naje gusapotinga uwo mugambi, nashoboye nanje kuhagera mvuga ati nanje ndabibone kugira naje ubu butumwa ndabushikanira abandi komsa n'umurundi wari we wese afise ico bagomba gusahiriza kugira dushobore kugera kuri iyo mbona kazoza nawene abifatireko akarorero. Uno munsi abanyeshuri bariko baragaburirwa ku mashuri nyene bigako n'umugambi mwiza. Na wewe aho uri ushobora nawe gushaka yumva nawe undi mugambi ushobora gusahiriza kugira ino mbona kazoza turama tuvuga ivyo 2040 tuhagere tumeze neza, tuhagere dufise amagara meza, tuhagere nyene twifashe nyene vyanyavyo, dufise ubumenyi bukwiye kandi dufise n'amagara meza. Je Simbizi Semavumba ndabakunda cyane.